we boss ivyo nibiki ngaho habaye ikiba n'agatiro kari nk'amanyo karagaragara sasa wewe sasa wewe ngoriro sasa nenda yifise gahe turako uzana mukira kushika mukira mugeze no kugera mu station abe bikamesha garagara Pajari wewe. Era bine essence uko hejuru we manigiye we mpamahera. Ibihumbi bitanu uko tugushire hamugi. Ibihumbi bibiri. Pajari abantu bamajyane nkamwe twabihanije. Kuva byari bihaniza ibitoro bya mageni. Kuva byari bihaniza mwene ibitoro bya mageni. None basi kana kubari basi mwe munashira mwe bino muranapanga igitoro cyonyine oya niki basi mbenda pere bazira ko ndenda pere reka basi pere Mesa Kudandaza wewe. Wewe Kudandaza. Aya ni amamesa. Amamesa. Shakungure ayandi. Umbere ndakubwiye. Amamesa turakorera si murumo. Aya bayita imvarumonge. Oya none we kusukisa mu kuva mu rumonge kwajya hava nurinzowe bagikigazi we. Reka kubusirantana kene ibyo bintu. Aya mamesa je yakuye mu rumonge nkayaza nino kubera mwene babonye transport bagora. Aya rero nabazaniye haruca undangura ku giciro coroshe cyane. Zana turaba. Ni mvarumonge. Shaka tavuga no. Raba. None rero aho ushaka ngahe TikTok abandi barabitse batanga ibihumbi 25 aho ni hariya ruguru kuri cyane je ndemera nkayabazi nakubera nzana menshi aho oji 20 byonyene umuntu ubivuga umenga we mwiri wanyu urafise NDC kuramakuru we nawe ntubona uzanye magendere nkaho usanga nawe uje wewe ayo bayita mvarumonge ayo nakuye mu rumonge jinje ndayizanira niyo mamesa meza dore fungura raba imvarumonge gusa we miliyoni 20 jera ndakwekenza mbire kandi ayo yansi cyangwa urabitse hanje ni gahunda oya Ntibyokunda cyenyere ibihumbi 20 basi bikunda mpagenda bidakunda naho ya nukuri ntakundi bireke fungurabe ni varumonge we nakushinda fungura nzabe kwanza ngiriza mubwire reka mfe kugura mugabo iri foke muri gihe tuverisha tukareba reka mwebwe ntawo bizera none bino bintu ndazana wewe bikuye wewe oya hafe ndabe kundabe none undabira kwanza abantu ze tureba ibintu turabana oya have nirabire nuri ukura kako none ndakomura ko gute none sio mbanda yakura tumia moda Rab nawe ni mvarumonge n'abandi babwire indani dusa neza sana muga oya bandurindire cyari kintu mbonye oya hagarara ugiye hehe we hagarara
Bino binari bikibi. Amamesa. Amamesa guma. Ingo bantu hagarare. Bino nibikuzanye. Bantu hagarare. Umbiri. Namamesa. Amamesa yahehe wewe. Kuma wewe. None ndibiki. Ngo mungu ingufasha ingo. Amamesa. Ingo nyaruka. Andabika kagabona. Aka. Muhungu, wewe muhungu. Urikoya. Iyo mbwa urabona ijya duhejeje umunyene yahejeje kudandaza igitoro cy'amagenda none yari kigiza kunakuguhenda ngaho ndabira ibintu basigaye bazana ngo bakwiye mu rumonge nibi wese amakuru yewe nibi kaji urabona ingene abantu basigaye bameze mije jewe urabona ndashaka ndamukura mu inyama zose kugeza zigaraye kwigufa gusa none kandi so kudandaza mani nukumye ibintu bazazana bazara ibintu vy'amagenda ngo nibiki nibi mwabibonye ngira murabibonye mwese kandi mwero tuntu kubera abakiriya babuze mwino misi je sinumva ukuntu ndamaze amasaha 3 ngaha nta nuraza no kumbaza basatumwe avuga ngo ndamuzinje mu gaca genda kuko ubu mugabo abantu bariko barabesha kandi haragera gusiza biwombwira ahantu abantu bagiye ku buryo bataza kushora naco bazizana genda barindirira aha nikugirindira byose kimwe we mudandaza ko wanigize ivyo ngaho utambiye umenye twewe turi kwese mudandaza namaki naho hariyo wa muti wica imbeba umuti wica imbeba none imbeba nizo zatumye uzinga isura yabaye umenga ntibakiryashaje wirega wijimye imbeba nikugize ukuri umugabo ungana uko nta soni kereka kumvugisha vyinshi je shaka sumu ya panya je narambiwe masumu ya panya nangahe sumu ya panya none warambiwe n'imbeba utunze mu nzu canke izaje kuhaba zicumbitse rega imbeba zubu zigaye zitisonera mugabo gusa sinumva ko zizotumumera uko sumu ya panya igurwa $400 Catrice yonyene gusa mugabo gusa je sinzi yuko ariyo imbeba imwe yo tumumera nkuko wewe nibikuraba mudana wewe ucungamwe we nahari zago je ivyo si ivyago umenye turi kwisi aha kwisi rero turi mu gihe cy'umuhenuko numuru harege hari imbeba mu ntodo aya ni 500 kandi hari igihe uwo muti utari imbeba urarya umuntu umviriza rero ndakubwira wewe ndabona wazunze isuru usanga wahuye n'ibisanga ndabizere ko ubugabo nka hene bwa mwebwe umugore wa mwimnirasi yaca kurazaza gusa reka ntaco je ndaguha sumu kuko sumu yapanye bugijya nticumu sumu wewe rero ndakwerekerera none ushaka kwiyahura genda upfa wenyene Aki ndibaza sinokugarura kugwa no $400 naguhebeye none no kugarura kandi ugiye kwiyahura oya Mijana Nedana ugiye kwiyahura none uzorira mu ijuru cyanye mu muriro mbuzoja mu icazo jo muriro ayimanisha amaragenda Mijana janje nabandi bazorira bagapfuta bayo mu agende mugabo ntuzovuga ko uguti wanza genda upfe wenyene nitwofana aho gigenda mpfira ngaho genda upfe baza barahingiza ibirato
hide. jewe iyi si jewe iyo numva ndeka no kuvaho cyose kimwe nega ngomba namba niyawe namba isaha reka basi mbanze nkuru isaha mana ngomba oya sinokuyahura nambaye ibirato n'abandi bazovyambara je ndiyahura nambaye amasogisi mana nawe urabibona reka ndakanyarukira izuba nawe urabibona ugashaka kwiyahura basa je uwo byagure n'ibyatsi n'ibisubizo Manu urakoze nukuri burya iby'isi naho byaba byakurambiye oya wobaho kubayeho Imana niyo byose bigira